mama we baramubwira ati nukuri ndabaye desi, ati narinje kugupresenta umuhungu wanje, nari naryohewe ko ukiri mu gakiza, ati none raba ibyo ukoze, ati vyagenze gute, ati amubwira amakuru, aramubwira ati urabona, ati mwebwe uri kuja kurondera umunezero w'isi kuronderera mw'isi aho kuguma ku Mana, ati Imana niyitanga umugisha nyamugisha. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana nye n'ubwiza no gutwara no kugororoka kose, ndagushima kandi ndagutazira. Uri Imana itugwanira intambara, uri Imana idukunda, uri Imana yirahiye kwabayo ibapfumbase mu kiganza cayo, kwata kintu na kimwe cobasha gukura mu kiganza aho bakunze nawe watoranije. Kandi uravuga neza ngo mudoca mu migezi, mu nzuzi, ngo ariko imigozi ntizobatembana, ngo mudoca mu nzuzi mu muriro ariko ntimuzosha, ngo kandi n'ibirimi vyayo bizobafata. Iryo ni sezerano dufise nk'abana bawe. None mukunzi mwiza, ndasengera bene data bose baza kumvira ijambo, wari yihevye, waracitse intege, akwizere kudashobora guhemuka, kuko uko wari urejo ni kuri n'uyu munsi kandi kuzohora. Ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ryo kuremesha umuntu, abantu bose bihebuye. Haleluya. Twizere Imana, tumenye yuko atakintu na kimwe cyo tubaka Imana itabizi. Haleluya. Kandi tuyizeye ahubwo birayihimbara. Haleluya. Birayihimbara, yizeye irabona ko watahuye urukundo rwayo. Haleluya. Inkomezi zayo. Reka turabe imisore yamenye neza inywana n'Imana, imenye ubukuru bw'Imana, baranka kwizera ikindi kintu ari cyo cyose, ntibatinya guheba ubugingo bwabo. Baravuga bati hako duhemukira Imana twokwemera tugapfa. Haleluya. Ngugu urugeze Imana igushaka ko we nanje kuyizera, ntidukangwe n'ibiteye ubwoba, ntidukangwe n'imigere ya Satani. Haleluya. Reka dusome muri Daniyeli igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa 15 dushikane ku 18. Haravuga ngo nuko rero niwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yobiyihe? Shadraka, Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Ariko naho bitoba bityo, umenye mwami ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu uhagaritse. Amen. Aba basore batatu dusomye n'abahungu bari baramenye Imana, bari baranywanye n'Imana, banyemenya imbaraga z'Imana, bamenye na Satani. Haleluya. Bari barabamenye bombi. Nebukadineza ngo ashinga igishushanyo, ngo aravuga ngo ndashaka ko abantu bose bari mu bwami bwanje bacikubita imbere. Aba bahungu baravuga ati twebwe Imana tuzi ni Imana imwe, ni Imana yaremye isi n'ijuru, kandi ntidushobora kuyibangikanya. Ngo ntibacunamira. Urumva ko ngo baca bagenda kubarega hehe ku mwami ko banse kugira iki, banse kwikubita imbere ico gishushanyo. Umwami arabahamagara ati amakuru numvise niyo ko nashinze igishushanyo mu mucikubita imbere, nkaba numvise amakuru ko mwase nivyo. Barababwira tumviriza,
twebwe Imana rurema yakuremye ikaturema ikarema isi ikarema ijuru, niyo yonyene dufukamira, ibindi byose ntibikunda. Nebukadineza tumviriza, mwebwe ni mubikore, mutabikoze nta kintu na kimwe kibaho cyo bakura mu maboko yanje, ndabaterera mu itanuri ry'umuriro. Baramubwira ati nta kibazo, ati twebwe hako duhemukira Imana yacu, twe kwemera tugatererwa mu itanuri ry'umuriro. Ati kandi turizera ko Imana yacu ishobora kudukiza, ati nitodukiza nitwoyihemukira kuko ntiyigeze kuduhemukira na rimwe. Haleluya, haleluya. Arashavura arababwira ati mumbiriza, nimu atereka n'akantu gato mukora, ibisigaye genda ntacyo ndabagira. Baramurahira ati natwe ako duhemuka twokwemera ugakora icyo ushaka. Muntu w'Imana, uyu munsi ubuzima abana b'Imana bariko baracamo benshi bwatumye bahemuka, bava ku Mana, barahemuka, bahemukira Imana, bakora ibyankwa n'Imana. Kubera iki? Kubera iterabwoba ry'umugwanizi. Haleluya. Satani ashobora guca mu nzara, ashobora guca ku budafise akazi, uyu munsi ugakora amakosa kandi uri umukristo kugira ngo witabare. Nagira ndakubwire ngo ubwo butabazi buriko bukujana mu mahonero. Haleluya. Buriko bukujana hehe? Buriko bukujana mu mahonero. Aba bahungu baramenya ati twebwe gupfa ni ikintu gitoyi kuri twebwe, hako duhemukira Imana twokwemera tugapfa. Rero ngugu urugezo umuntu w'Imana, Imana iri kwirakuronderako. Ntukangwe n'ibikangishanyo by'umugwanizi ngo uve ku Mana yawe, kuko nta kintu na kimwe gishobora kukuba Imana itakizi. Haleluya. Urumva neza, umva baramwishura bashize amanga. Umva ngo Shadurake, Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanuri ry'umuriro uhinde, ngo kandi ntiyobora kudukiza mu maboko yawe mwami. Ngo ariko bonaho, haleluya, ngo ariko nahanashaka, haleluya, ngo bitobe bityo, ngo umenye mwami ko tudasaba Imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo. Wowe uyu munsi birakorohera cyane guhemuka. Haleluya. Birakorohera cyane guhemuka, ukavuga ngo ndabikoze nta ngorane, ukemera guhemuka ku Mana. Haleluya. Iri jambo ragibwira nanje, kuko nibaza ko iri jambo ni jambo rikomeye. Aba bahungu bari baramenye ubushobozi bw'Imana, bakunda Imana n'imitima yabo yose, baravuga ati hako twege duhemukira Imana yacu twokwemera tugapfa. Mbega yemwe je uyu munsi binshikiye byogenda gute? Uyu munsi umuntu wese yishiriye ukabaza, yibaze mbega byukuri situation nk'iyo yigezemo byukuri umva woshingira nta izina ry'Imana yawe. Ariko nguru rugeze Imana iri kwiraturonderamo. Haleluya. Kuyizera tukemera no guheba amagara yacu kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Tukemera guheba ubugingo bwacu kubw'icubahiro cy'Imana. Pardon. Nguru rugezo iri kwirakurondera. Uyu munsi abana b'Imana turahemuka, tugahemukira Imana. Kandi niyo duhemutse, menya ngo usanga ari ibintu by'akanya gato. Ejo nabonye hariho udufilime tw'abakristo karanyigishije gose. N'udufilime tw'abakristo duca kuri YouTube batwita ngo atelier d'André. Utwo dufilime umwana w'umukobwa yarakijijwe na mugenzi wakijijwe, mugabo uyo yarakijijwe umwe yaravanga, akumva akeneye kubaho ubuzima buryoshe, aja kurondera akazi, hama baramubwira ati tuguha akazi turinda kuryamana. Uwo mwana w'umukobwa aravuga ati je vraiment nta ngorane, ati rembere ko ndakaguha tubanza kuryamana amajoro 5. Umukobwa aravyemera. Hanyuma mugenzi we kubera ari umukristo yari yarashitse ku musaraba waranka, aravuga ati je sishobora gukora iryo kosa.
aragenda. Hanyuma basubirayo kurondera kandi ubwira kabiri, naho nyene bamusaba ivyo aranka. Mugabo kabona mugenzi we araryohewe, arasohoka, afise amafaranga, yamubwiye ko yaronse akazi, mu nyuma afata wa mugabo ngo ashaka kumwiyakapara ngo ahinduka umugabo wiwe, aja ku mupfumu, arahinduka, wa mugabo aramuhindukira, aramurongora. Ariko mu minsi mikeyi ya miti itagaciro. Wa wundi nawe aravuga ati jewe naritwaye neza ko ntiyamubwiza ukuri ibyo ariko aracamwo, yamubwira ko ari Imana iri kwiramuhezagira, mugabo ntamenye ko ari Satani iri kwiramuhenda. Wa mukobwa arababara, hamahura n'umudamu yigeze kwakiriza agakiza, aramubwira turacasenga neza. Uwo mugore vre baranezerwa. Hanyuma aca mu mutima we aravuga ati nukuri ndaronsa umukobwa ndangira umuhungu wanje, ati uyu azomfatira urugo rw'umwana wanje neza biki nibiki. Ati rindira gusa apfe kuva mu mahanga ndoce nza kumumupresenta. Hama acabona ati je ndiko ndabaha ubuzima bubi, nabuze akazi, ndabuze iconja, none reka je nanje ngire nka mwene wacu. Uwundi nawe wa mugabo yamwanse, yamurindire, yamuhebuye, mu nyuma araza aramwirukana. Aravuga ati narataye ubuntu kubera amaronka, ati none heraba nataye Imana. Umwe aridodomba ko yataye Imana kugira aja mu bipfuye, uwundi nawe ariko yidogera Imana ko yayizigiye habika muhemukira. Aravuga ati jewe rero ubirarangiye, nanje ngira ngende guca amafaranga. Wa mugore aza kumuraba n'umuhungu wiwe, baca basanga yakubisemwo imeshe ya move, yambaye agakabutura, yambaye agapira kerekana umukondo, ari yimakesha kwa matatuwaje, ubona ari umuntu wisi. Wa mugore amubonye na wa muhungu aramubwira ati mama, ati sawa ndagiye, ati ubu niwe wari kurandangira. Acaragenda, ntiyaramuvugishije. Mama we aramubwira ati nukuri ndabaye desi, ati narinje kugupresenta umuhungu wanje, nari naryohewe ko ukiri mu gakiza, ati none raba ibyo ukoze, ati vyagenze gute. Ati amubwira amakuru, aramubwira ati urabona, ati mwebwe uri kuja kurondera umunezero w'isi, kuronderera mw'isi aho kuguma ku Mana. Ati Imana niyitanga umugisha nyamugisha. Rero bantu b'Imana, nukuri umuntu yihanganye, uyu munsi ushobora kuba urababara, ushobora kuba umerewe nabi, ariko igihe wihanganye ukihanganira kuri iyo Mana ntizokureka. Haleluya. Rero aba bahungu bizigira Imana, ntibatinya umuriro, ntibatinya umwami ko baterera mu muriro. Baravuga ati ntidushobora guhemukira Imana yacu, ngugu urugezo Imana igushaka ko we nanje. Haleluya. Ejo tuzoraba ingene aba bahungu bihanganye, hanyuma Imana ibana nabo. Uwihanganye wese nukuri Imana ntishobora kumuhemukira. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, tuzobananya ku munsi w'ejo. Mwarahezagiwe. Imana datarugira byose uri mwijuru, ndagushima kuri Imana idahemuka, uri Imana ivuguruza ku byo yavuze, uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rishitse. Waravuze ngo abihangana ngo kutazokwigera ubarekura na rimwe. Mukunzi wanje ndasenze rero ngo duhezagire twese, uduhe imbaraga zo kwihangana, uduhe inkomezi zo kunesha isi yuzuyemwo ibyaha, yuzuyemwo ibyago, yuzuyemwo ibitunaniza n'ibiduca intege. Uduhe inkomezi zo gukomeza muri runo rugendo, twubahisha izina ryawe. Urakoze wa Mana we kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi byawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.